Amashi menshi cyane twakiriye umushitsi wacu turabahaye ikaze turabahaye ikaze turabahaye ikaze. Mazina nitwa Nasasagare Gaudence abandi umwunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane. Rero umuntu wanitewe ariko ijambo ni ry'umushikiranganje wacu w'ubutungane Madame Janine Nibizi. Nkuko rero uku kwezi ari uko twahariwe umukenyezi ku isi yose no mu Burundi tukaba tutashitse inyuma, yantumye ngo ndabaha intasho ndabaramutse nubwo yaciye ngaha ejo hariho n'ikintu yabemereye yadutumye twese. Rero aba naba turi kumwe ati tukabashikirize, yarabemereye akaganuke nibyo mubona imbere yanyu, yadutumye nk'intumwa ziwe ngo tukabashikirize kandi ngo mukamushimire mugashimire n'aba bose mubona imbere yayo. Rero yadutumye ati ibibazo byanyu arabizi ati kandi arabyitwararitse abishize ku mutima ati ntabibagiye azokwama hafi yanyu, ibyo ashobora byose kandi ibyo murekuriwe n'amategeko ngo azobibakorera. Rero ako kaganuke ngo mugashime mukamushimire cyane kavuye ku mutima. Murakoze cyane. Kwizina ryanje no kwizina ry'abanyororo mwagendeye twari twifuje kubakengurukira no gushimira Imana yatumye ibiyumviramwo ikababamwo kugira ngo bikunde mutwiyumvire. Ntabwo byari bikwiriye nta nubwo twari tubereye, ariko ijuru uko ryatwibutse rikabahagurutsa kugira ngo bikunde mushobora kugishika muri kino kibanza ku bwacu. Twari twifuje abanyororo bagenzi banje bari hano bamfashe tubakomera amashi.